Ndasure kuba kazi tubanywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa ku munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu no umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi mushikizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza muri politiki, mu nkino, mu iperereza, mu gatekaze na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose bariko bavuga ngaha mu kibano. Ndabahaye mwaramutse rero, abandi nabo ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezo ntangere by'usubira kubaha yambo abanywanyi ba Isange TV. Imbonesha kuri imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza. Reka romba ikaze ndetse nanabashikiriza zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu araza gushimikira ko ngaha mu Burundi. Rero duhereye ngaha mu Burundi na cyane turabire hamwe mu bijanye na politiki. Mu gihe rero ngaha mu Burundi amatora yimirije muri mwaka wa 2025, aho rero ari amatora y'abashinga amateka, abakuru b'imitumba ndetse n'abandi. Akaba ari amatora rero imigambwe yose yijukiye kandi yifuza ko izovamwe indongozi zizofasha Uburundi gushika kumbona kazoza yihaye yo mwaka wa 2040 ndetse igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Muri aya murantunga muri rero iyi migambwe itandukanye nka Iporona, CNL, Nyankamugayo ndetse na CNDD FDD, aba bose bavuga ko bafise inyota yo gushikana igihugu kumbona kazoza acihaye. Gusa nkuko bivugwa na bamwe mu tavuga rumwe n'ubutegetsi uri n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, bavuga ko kuri ubu ngubu batanguye kwankirwa kuzokwitoza mu bibanza bitandukanye. Aho rero ngo umugambwe CNDD FDD uriko urababoreza igufwa cyane rero ngo ukaba udashaka ko ngo bazokwitoza muri ivyo bibanza bitandukanye. Ivyo kandi biruko mu gihe haburama iminsi bikeyi ngo amatora atangure ngaha mu Burundi. Sivyo gusa rero kuko no mu matora yo mu mwaka wa 2027 naho hari andi matora, gusa aya akaba ari amatora yo mukuru w'igihugu. Nubwo biruko rero bamwe mu banyapolitiki bariko bashaka kwitoza muri ivyo bibanza vyo mukuru w'igihugu bavuga ko badahabwa uburenganzira bwo kuzokwitoza, na cyane rero bakavuga ko intwaro ya CNDD FDD iriko irababuza uburenganzira mu gihugu cabo c'amavuko. Ivyo kandi biruko mu gihe rero mu mugambwe CNDD FDD naho havugwamo kunyinyurana hagati mu butegetsi, abo indongozi so mu mugambwe CNDD FDD na cyane nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD nyene iteka Reverien Ndikuriyo ndetse n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Aho kuri ubu ngubu bivuga ko boba bariko barashaka gutembagaza intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aragirizwa amabi menshi. Ni mu gihe kandi nk'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umutekano wongeye gutosekara nyuma yuko hari hashize iminsi umugwi wa M23 uri mu biganiro na leta ya Kongo Kinshasa irongowe na Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Bikaba ari ibiganiro byariko birabera mu gihugu ca Qatar i Doha, aho rero baganiraga kugira ngo barabire hamwe kungena umutekano wo ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cyane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wogaruka. Ivyo kandi biruko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yari yifadikanyije na leta ya Kongo Kinshasa kuba ngo bafadikanyije guhangana n'umugwi witwaje urwanisho wa M23. Yari yoherejeyo amabatari y'abasirikare batari bakeyi nkuko byavugwa. Gusa mu minsi iheze ngo hari abasirikare b'u Burundi FDNB barasiwe mu Okiyaga ngo barimo barajabuka ngo bagiye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bikavuga ko rero abo bose baciye babugwa irengero ndetse ngo bamwe ibiziga vyabo vyatoraguwe ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubwo Perezida leta ya murantunga ubwo leta y'u Burundi ngo yafataga ingingo yo gusaba umugwi wa M23 ko bobaha ivyo biziga byabo bari bagandaguwe
M23 yarabatanze ariko mu bari bazima bo ngo kuri ubu ngubu baciye bafatwa amatekwa baca binjizwa mu gisirikare ca M23 nkuko amakuru aturuka ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abandanya bishikiriza. Kuri ubu rero biravuga ko ku rugamba rw'imirwano intambara yongeye kwadukaho ndetse umugwi wa M23 wasubiye kwifatira ibice bitandukanye ndetse bikanavuga ko yafunze umujyi wa Uvira hose. Muri Uvira hose ngo yamaze kuhugara ata musirikare wa FARDC ndetse na FDNB ngo yo bariko aracaracara mu mihinga itandukanye bafungiranwe babuze amayira. Perezida Evariste Ndayishimiye aragirizwa na leta y'u Burundi na cane abanyagihugu ko ngabana b'u Burundi babandanya guhonera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bakavuga ko atanyungu babifisemwo ahubwo ngo zo bari inyungu za Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi navyo rero biri muri bimwe abanyagihugu b'u Burundi bidogera bakavuga ko bizotuma nawe adatorwa kubera ko ngo ariko arahemukira u Burundi nk'igihugu camwibarutse. Turabiye hamwe rero kubiriko biravugwa mu gihe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yari mu rugendo rwari rwamwerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaregiye mu mabanga yari kurangura nyene ajanye no kungene ngo yoteza igisata ca amagara meza ndetse n'abakenyezi n'abana ngaha mu Burundi, ikaba rero ari byo yari yagiyemo. Gusa amakuru duhawe n'amasoko yacu biravuga ko yobahuye n'isanganya rikomeye kuri ubu yoba janywe kwa muganga. Kuri ubu rero Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorora amosozi kwigumya byanse hamwe ndetse na Denise Nkurunziza Bucumi nawe kuri ubu ngubu ishavu riraniga kubishikiye umutambukanye w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Bujumburaho rero amashirahamwe mato mato yo kuziganya no kugurana y'abakenyezi nawe nuze agiye gusubira gukora ku mugaragaro nk'uko biri mu biganiro byahuje ibanki nkuru y'igihugu PRB hamwe ndetse n'urunani rw'amashirahamwe nico yegwa nico kibazo. Ivyo ni ivyashikirijwe na Nisedoro Nkurunziza arongoye umugambi Powered by Women ugiye kurangurirwa mu makomine 21 agize igihugu cacu c'u Burundi mu kiringo c'imyaka 5. Hari kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 30 ndamukiza 2025 mu gihe hatanguzwe icesi umugambi Powered by Women nk'uko byemejwe na Jose Ntabahungu arongoye ishirahamwe Keya ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ngo uwo mugambi uzomara imyaka 5 uzofasha abakenyezi kuja mu bafata ingingo aho iterambere aribo bazofatira mu maboko yabo cyangwa se Powered by Women. Nikodere Nkurunziza arongoye uwo mugambi amenyesha ko uwo mugambi uzofasha mu gushigikira umukenyezi kugira aje mu bafata ingingo kwiteza imbere mu bijanye n'ubutunzi, gusimbataza igisata kijanye n'amagara yiwe na cane irondoka rijanye n'amagara meza, ndetse uzoshigikira amashirahamwe ateza imbere abakenyezi kandi arongowe nabo. Naho ku kibazo c'uko ibanki nkuru y'igihugu yahagaritse amashirahamwe yo kuziganya no kugurana ngaha mu Burundi, Nisedore Nkurunziza amenyesha ko hagiye gushirwaho amategeko agenga ayo mashirahamwe inyuma y'ibiganiro vyabaye hagati y'urunani rw'amashirahamwe yegwa n'ico kibazo hamwe ndetse n'ibanki nkuru y'igihugu BRB, nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ngaho abandanya abidushikiriza. Reka rero mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe amakuru n'ibiganiro twabashikirizaga muri ico gitondo twe dusozereye amakuru yacu ngaha. Turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko, gusa ndabibutse mu vyonde sabone ndetse na partage kugira muze muraba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza kuri imunesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Imunesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata biba bigiye bitandukanye.